ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Izaya. Urama wibuka ivyo Yakobo wewe nyene Israeli, kuko uri umusavyi wanje. Narakuremye kugira ngo ube umusavyi wanje, sinzokwibagira Israeli we. Narazimanganije ububisha bwawe nk'igicu, nzimanganya ibicumuro vyawe nk'igipfungu. Garuka iwanje kuko naragucunguye. Nimwishongore majuru kubera ivyo Mukama yakoze. Tera impundu nawe bwina bw'isi. Nimwishongore imisozi nawe we kibira n'ibiti vyawe vyose, kuko Mukama yaracunguye Yakobo, yerekana ubuninahazwa bwiwe muri Israeli. Umukama niwe mucunguzi wawe, we yakubumbabumvye ukiri mu nda, nguko uko avuze. Jewe Umukama, ni jewe ngira ibintu vyose, ni jewe jenyene ngaranzura ijuru nkaramvura isi, ata n'umwe turi kumwe. Ni jewe mfisha ubusa ibimenyetso vy'abakunda kugendeza, nkayovya ubwenge bw'abapfumu. Ni jewe ntuma abanyabwitonzi basubira inyuma, ubumenyi bwabo nkabuhindura ubusazi. Ni jewe nkomeza ijambo ry'umusavyi wanje, nkatuma imigambi y'intumwa zanje iranguka. Ni jewe mbwira Yerusalemu nti uzosubira kuronka abantu bakubamwo. Nkabwira ibisagara vy'Ubuyuda nti muzosubira kubakwa, kandi nzosanura imisaka yanyu. Ni jewe mbwira inyenga nti nugaduke, ngiye gukamya inzuzi zawe. Ni jewe mbwira Sirusi nti uri umwungere wanje, azorangura ivyo nifuza vyose, mu kubwira Yerusalemu ati niwubakwe, akabwira n'ingoro ati nusanurwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Tugire Kristo. Mwiriwe neza. Kuri no munsi ugira gatanu w'indwi yahariwe kumenyesha inkuru nziza, turi n'akanyamuneza ko kwakira uyu musaseredoti mubona ari imbere yacu. Ni Patiri Audace Ndayishimiye, umusaseredoti wa diocese ya Bubanza, akaba ari umwigisha murezi mu seminari nkuru yo ku Kiryama. Mu ntiza amashi tumwakire. Turagushimiye cyane Yakobo Patiri kubona twaragutumiye, hanyuma ukatwitaba mu mwanya ufise, ukadushiramo ukadutonesha mweranda. Sinokwirirwa rero ndateba, nagenda guha ko karyo ubaramutse, hama udupfundurire inyigisho waduteguriye. Tukwifurije ko mutima w'Imana kuja imbere akakuyobora. Tugire Kristo. Mwiriwe neza mwese. Kristo ni muzima. Kristo ni muzima. Kristo ni muzima. Ni muzima. Ni muzima. Yego cyane.
ndahimbawe no kubana namwe muri uwo mwiteguro wo guhimbaza neza yubile iyo myaka 25 Renouveau Charismatique iri ku butumwa. Sinari kureka kwitabira aka kamo kanyu kuko murazi ko musanzwe muri inshuti. Murazi yuko mu ntango muri za 2005 2006 n'indwi ndi muri paruwasi ya Gihanga narabatumira ngo mufashe kuremesha ibiteramo byeranda kandi mukaza munyaruka. Nanje mwantumira kuza kubigisha mu Ngagara nkaza mpimbawe n'akanyamuneza rero. Kandi jewe narabonye Renouveau igitangura, aho Renouveau yatangura nariho aho yatangura mu Burundi, yego aho abambere banagurwa narabona muri Foyer de Charité. Narabonye ingene paruwasi ya Ngagara yabaye imboneza mu kwakira ubwo butumwa, yego cyane. Paruwasi ya Ngagara Joseph Mweranda yaratamye ibimboneza mu paruwasi ya Bujumbura barafasha ukaraba ugeze, ukaraba iyo uri kuraje, ukaraba nuko ukwisuganya ugahindura ingendo cyangwa ukongereza umurindi kugira ngo Imana yamenye ntazo kurusha mu buzima bwanyu mu butumwa bwanyu. Inyigisho rero mwasabye ngo ibuka Isirayeli we, nk'uko mubizi tuyisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izaya ikigabane cya 44 kuva ku karongo ka 21 gushika ku karongo ka 28. Izaya 44 kuva ku karongo ka 21 gushika ku 28. Inyigisho rero irimo ibice bine. Igice cya mbere ni ukwinovora iri jambo twumvise, kwinovora iri jambo ngenderwako. Igice cya kabiri turaza kuraba ayandi majambo y'Imana adutumirira kwibuka, ayandi majambo y'Imana adutumira kwibuka muri Bibiliya. Ubwa gatatu turaza kuraba ivyiza byo kwibuka mu buzima bwa misi yose. Ubwa kane aribwo bwa nyuma turaza kuraba itandukaniro ryo kwibuka muri ekleziya, muri liturujia, mu masaramana no kwibuka gusanzwe ibya kahise. Hanyuma tuza gusozera ndababwira intahe iryoshe cyane yo kwibuka. Tuje rero ku ngingo ya mbere, kunoganza, kwinovora. Iki gisomwa ca Izaya ikigabane ca 44 kuva ku ka 21 gushika ku ka 28. Urama wibuka ivyo Isirayeli we, urama wibuka ivyo. Mbega ivyo Isirayeli tumirirwa kwibuka ni biki? Tubirabe rero baca babidondagura muri iki gisomwa twumvise. Ubwa mbere ku karongo ka 21 na 22 ngurama wibuka ivyo Yakobo we
wewe nyene Isirayeli kuko uri umusavyi wanje narakuremye kugira ngo ube umusavyi wanje sinzokwibagira Isirayeli narazimanganije ububisha bwawe nk'igicu nzimanganya ibicumuro vyawe nk'igipfungu garuka iwanje kuko naragucunguye ikintu ca mbere umukama yibukije Isirayeli akayitumira kwitokwigera icibagira na rimwe nuko iyo Mana ariyo muremyi wiwe kandi nawe ari umusavyi wayo ibuka ubwo bucuti buriho hagati yacu ndi Imana yawe ukaba umusavyi wanje ndi umuremyi wawe ukaba ikiremwa canje nakwiremye ndakwiremera kandi naho bikugoreye naragucunguye kwibuka kufise Imana kufise umuremyi kufise uwagukunze kufise uwakwitangiye uwakwiguze uwagucunguye ibuka aho nagukuye ibuka ibicumuro vyawe hariho ka karirimbo turirimbira ngo yarandondeye jewe ngo burya n'igitangaza ko na Yesu yanje yarandondeye jewe yarandondeye jewe n'igitangaza kubona Yesu wanje yarandondeye jewe nari ikigaba jewe nari ikigaba jewe n'igitangaza kubona Yesu wanje yarandondeye jewe mbega ko Mana wankunze wanciye iki ko mbona kenshi naguteye umugongo nkakwankira nkashira kure umutima wanje kunkunda wanciye iki gukunda umuntu w'agaciro gukunda umuntu w'ingeso nziza kwigura umuntu w'umunyamahoro vyokumvikana ariko gukunda ikigabo ugacungura ikigabo ukitangira umubisha nico gituma wo kwibuka wibuka ibicumuro vyawe vyose Imana yakurekuriye nk'ubu ndazi
ntureke ngo bakubuze wivuge iyo mana, utazira iyo mana, ubwire bose ibyiza yakugiriye, n'abatabizi babimenye, kuko iyo mana ikora ibikomeye, iyo mana ikura habi. Kandi umwe wese muri mwebwe muri iyi experience mwagize muri Renouveau Charismatique ngaha mu Ngagara mwarabyiboneye n'amaso yanyu. Nimwibuke izindi nganda zo kumenyesha inkuru nziza zabaye, nimwibuke ibitangaza Imana yakoze, nimwibuke abantu Imana yakijije kubw'igisabisho c'Eklezia iciye kuri mwebwe. Nimwibuke nzovyinira Imana, nzoyishimira, mbwire bose ibyiza yankoreye, nabo bavyumve, nabo bahimbarwe, nabo bizere, nabo bayirukire. Kwibuka ibyiza vy'agatangaza Imana yakoze, kuko ivyo vyiza vy'agatangaza Imana yakoze uriko uravyibuka bizokuremesha mu vyo uzoba urimwo. Uzogira uti imwe yakora vya bindi iracari ku ngoma, imwe yankura hahandi ntirapfa, ntirindiriye no gupfa, yarapfuye arazuka. Ibuka ibyiza vy'agatangaza Imana yakoze, utera impundu, wishongore, ntihagire ikiguhagarika umutima. Mu vyo urimwo vyose umenye ko Imana ari ifise ijambo rya nyuma, kandi iryo jambo rya nyuma ari iry'urukiza. Amen. Ica gatatu cyo kwibuka, Umukama we mucunguzi wawe, we yakubumbabumbye ukiri mu nda, nguko uko avuze. Jewe Umukama ni jewe ngira ibintu byose, ni jewe jenyene ngaranzura ijuru, nkaramvura isi, atanumwe turi kumwe. Ibuka ububasha bw'Imana bwagaragaye mw'iremwa. Imana yaremye byose n'ububasha bwayo, atana kimwe kivuyemwo, atanumwe ayifashije, atana kimwe bikuyemwo, ibikuye mu busa. Hamwe rero abajene bakunze kuvuga ngo n'inyuma ya zero irandika, yatanguye kwandika ihereye kuri zero. Hari zero irandika byose. Ni jewe Umukamamana naremye ibintu byose, atana kimwe kivuyemwo, kandi atanumwe amfashije. None rero ndashobora gusubira kubirema uko nshaka, atanumwe amfashije, kandi atanumwe antangiriye. Nta witambika imbere y'Imana. Umugambi w'Imana, icyo Imana ishatse iragikora ku isi, mu ijuru no mu nyenga. Amen. Ntimuze musubire gutinya ubusa rero, ngo uhagarikiwe n'ingwe, uhagarikiwe n'Imana nawe araganza, arashobora. Ibuka ububasha bw'Imana, ntusubire gutinya abapfumu, ntusubire gutinya abarozi, ntusubire gutinya abakwanka. Yaciye yibuka ati ibuka ni jewe mfisha ubusa ibimenyetso abakunda kugendereza, nkayovya ubwenge bw'abapfumu, nkagukingira abansi baboneka n'abataboneka. Nkaha murazi ibintu Imana imaze kubakingira. Urazi imigambi y'ababisha yagutumbereye, Imana ikayihindukiza. Umwanzi yanteze imitego, atwara bamwe ndasigara, nasanze kinzirikana
kubera impuhwe zawe inkingi negamiye amizero yabihebye rukundo rutagereranywa umbera umutamenwa umbera umutabazi untera ubutwari rukundo rutagereranywa umbera umutamenwa narinzi ko wanyagiye kubera amakosa yanjye nasanze ukinzirikana kubera impuhwe zawe umbera umutabazi untera ubutwari rukundo rutagereranywa umbera umutamenwa ntimuze musubire gutinya amahenehene impene zaturutse turi abana b'umwami turi abana b'usumba byose imigambi y'abatwanka yose ayipfisha ubusa upfe kumwegamira inkingi negamiye ntiyegayega ntihungabana twegamiye umugabo akomeye niwapfisha ubusa imigambi mibi yose itumbera abana biwe hariho n'ikindi yavuze muri ijambo ku karongo ka 26 ikindi twokwama twibuka ibuka Israeli we ibuka Renouveau Charismatique yo mu Ngagara we ibuka ni jewe nkomeza ijambo ry'umusavyi wanje nkatuma imigambi y'intumwa zanje iranguka nimwibuke imigambi mwaranguye muri Renouveau mwibuke ivyiza umukama yakoze abaciyeko nimwibuke abagiye barabatumira ngo mubafashe na jewe ndimwo kandi abanyagihanga baracabakenguruka murabizi ko atari mwebwe ni wa mukama atuhura abatumye ashigikiza ububasha bwiwe intumwa ziwe kandi rero mumaze kuvyibuka n'ubu ntimuhugumbwe mutere intambwe mutere imbere kuko muzi ko muri kumwe n'umukama yabatumye atabibagira namwe ntimumwibagira icanyuma kiri muri iki gisomwa ngo ibuka ni jewe mbwira Sirusi nti uri umwungere wanje azorangura ivyo nifuza vyose mu kubwira Yerusalemu ati niwubakwe akabwira n'ingoro ati nusanurwe tugire Kristo abatabizi bumvise iri jambo bo kwiyumvira yuko uwo Sirusi yari umwami w'igitangaza yari umwami yubaha Imana habanamba uyu Sirusi yari umwami w'abapagani mugabo Imana yaramukoresheje arubaka Israeli arasanura ingoro y'Imana Imana ivuze ntawe uvugiriza kandi hari n'abikoresha batazi ko ari iriko irabakoresha numvise akantu kandyoheye ngomba kubasangiza hariho inkuru ivuga yuko hari umuntu yagize ubukene bwinshi aca yumvira ati jewe kugira ndabe ko hari umuntu yomfasha reka nandike itangazo ndarirungike ku iradiyo
yumvirizwa na benshi, fata nka Radio Maria, ndabirungike ku radio, ndababwire na adresse yanje, ndababwire n'ubukene bwanje, uzoshaka azamfashe. Tugire Kristo. Mwiyumvira umuntu yovuga muri Radio Maria itangazo, jewe naka mbahanaka mfise ubukene bunaka, umwimana izomurikira azaza ngarukireko. Ngo umuntu ari mu biro aca ngo aritwengera, ngo ariko abantu n'ibijuju, ngo nk'ubu ngo bazi yuko nibabaha ivyo bintu ngo ari Imana izobibahaye, ngo jewe rero ngomba ndamugerageze, ngomba nsuma ibintu vyinshi, ndabirungikana umusekreteri wanje, aca bimushira, aca amubwira yuko ari shetani bimurungikiye arabe ko abiheba. Tugire Kristo. Aca arabisuma, abigira gutyo nyene, arashira wa muntu yari yavuze adresse ziwe, ntibyari bigoye kumutora. Hanyuma abimuhaye arahimbarwa, hanyuma aca aramubwira ngo none wibaza ko ari ndabikurungikiye? Ati ni Imana ibindukiye. Oya, yamubwiye ati none ntushaka kumenya wabikurungikiye? Ati je ndamushaka kwiki ko uwabirungitse wese ari Imana yamutegetse. Sinkene no kumenya uwabindungikiye, kuko uwabirungitse wese ni Imana yamutegetse, kuko Imana itegetse na shetani irakora. Imana itegetse na shetani irakora. Hariho abantu babagiriye neza bibaza ngo bariko babagirira nabi. Hariho abantu babagiriye nabi Imana ibikuramwo ineza nini, baramaramara, ariko iyo bareka kumaramara gusa no guhinduka bagahinduka. Tugire Kristo. Ngico rero igisomwa twazirikanye, Imana iri twibutsa ngo ibuka Israeli we, ibuka Ngagara we, ibuka Renouveau Charismatique we, ibuka Naka we. Ngivyo bikuru bikuru biri muri iki gisomwa. Ivyo kwibuka ni vyinshi. Intambwe ya kabiri, ibindi bisomwa byo vyeranda Imana idutumirira kwibuka. Aha rero tugira tuzunguruke Bibiliya, ariko murumva ko ntaza kuvuga vyose, ngira mvuge bimwe bimwe. Tukiri muri Izaya, tuje ku kigabane ca 41 akarongo k'umunani. Handitswe ngo, nawe musavyi wanje Isirayeli, wewe Yakobo nitoreye, wewe ruvyaro rw'umukunzi wanje Aburahamu, wewe nakuye ku mbibe z'isi, wewe nahamagaye kuva iyo wari ku mpera zayo, nkakubwira nti uri umusavyi wanje, narakwitoreye kandi sinaguhevye. Tugire Kristo. Ico kintu murumva ingene Imana iguma ikigarukako, ko mu vyo twibuka ari cambere ko turabasavyi bayo, nayo ikaba Imana yacu. Nzoba Imana yabo nabo babicibaro canje. Ntuze kwigera uvyibagira, uwakuremye aragukunda. Icyo udakunda ntukibeshaho, icyo udakunda ushaka kukizimanganya ahubwo. Ariko we ntiyakuremye gusa, yakuremanye agashusho kawe, igutangira umwana wayo ngo agucungure. Ntiwibagire kuri umusavyi w'Imana, ntiwihebure nk'utagira wiwe ngo je nta karyango mfise, ngo jewe ibyo byose wijogota widodomba, nuko utazi kuri umwana w'Imana, nuko utazi kuri Imana wisumba byose, nuko utazi kuba kuremye akubungabunga. Erega ntiyahejeje kuturema gusa, yaraduhaye n'ibidutunga. Ibuka rero ureme. Igisomwa ca kabiri, Izaya 42 akarongo ka 23. Handitswe ngo,
kubera ninde muri mwebwe yiyumvira ivyo bintu, ninde avyitwararika kugira ngo hanyuma azokumve, ninde yumvira ivyo bintu, ninde avyitwararika kugira ngo hanyuma azokumve, ategere, afatiye kuri vya bindi. Ninde yitegereza ivyo bintu ngo aheze yumve. Muri Izaya 44 akarongo ka mbere n'aka kabiri agira ati, ubu naho umviriza musavyi wanje Yakobo. Ako kantu mwakumvise ko kaguma kagaruka. Imana ishaka ko tuba abasavyi bayo, inshuti zayo, incoreke zayo. Umviriza ubu naho musavyi wanje Yakobo, wewe nyene Isirayeli nitoreye. Kwibuka ko watowe, kwibuka ko Imana yakuremye igukunda kandi yagutoreye umugambi. Urafise itorwa wisangije, urafise igikorwa waremewe, ata muntu n'umwe ashobora kugikora mu kibanza cawe. Mubimenye neza, ntitura amatafari asubiriranira. Itafari rimwe rimenetse kubera babumbye amatafari yose aringaniye, usubizamwo irindi ntagipfa, sivyo? Ariko abantu turamabuye yubatse ingoro y'Imana. Abantu bize ivy'isi vy'agataka, les géologues, baravuga ko ku isi nzima atabuye na rimwe ringana n'irindi. Mwari mubizi? Ku isi nzima naho wozunguruka nta buye na rimwe ringana n'irindi. Bisigura ko umuntu wese, ko turamabuye, umwe wese aringana, arisangije, nta numwe yosubirira ubundi. Wewe rero igikorwa cawe utagikoze hazoguma hagaragara, hazoguma igihengeri. Waratowe. Mbega Imana yagutoreye iki? Ivyo urimwo urumva ko ari umuhamagaro w'Imana, urabikora nk'umuhamagaro w'Imana. Ibuka wewe nitoreye. Nguko uko Mukama avuze, we yakuremye akakubumba ukiri mu nda, akaba ari we agutabara. Ntutinye musavyi wanje Yakobo, wewe nyene nitoreye. Itorwa riragaruka. Nta muntu n'umwe adafise ico Mukama yamutoreye. Umwe wese ahimbarwe n'itorwa ryiwe kandi yubahirize itorwa ry'abandi, kuko amatorwa yacu yose ni magiriranire, sivyo? None igisomwa tugende tuve kwa Izaya tuje mu mategeko, Deuteronome. Tugiye mu mategeko ikigabane ca 4, duhere ku kigabane ca 31 akarongo k'19 n'aka 21. Ngubu rero nimwandike mwebwe nyene uru ruririmbo, uzorwigishe bene Isirayeli, ubamenyereze kuvuga amajambo yarwo, kugira ngo urwo ruririmbo ruzombere icagirije muri bene Isirayeli. Nkako nzokwinjiza abo bantu mu gihugu narahiye kuzoha basekuru babo, igihugu gitembamwo amata n'ubuki. Bazorya bahage kandi bavyibuhe. Hanyuma ariko bazokurikira izindi mana, bazikorere, bazonkengera, barenge ku isezerano ryanje. Yamara amakuba menshi n'amarushwa n'ivyamara kubagwako, urwo ruririmbo ruzoba icabona kibagiriza, kuko rutazokwibagirwa ngo ruve mu kanwa k'urubyaro rwabo. Urwo ruririmbo ntibaruvuze ngo nibaza ko ari rwa rurimbo rwa Pasika, rwa rurimbo rw'ijabuka, ngo Mukama azohangama imyaka n'imyaka. Murazi ko ku Pasika twama turirimba iminsi yose urwo ruririmbo rw'ijabuka,
ko Imana yabakuye mu buja bwa Misiri ikabashira mu gihugu gitemba amata n'ubuki, ko Imana yaduhaye ibatisimu ridukura mu buja bw'igicumuro rikadushikana mu mwidegemvyo w'abana b'Imana. Twame tuvyibuka urwo rurimbo rw'ijabuka, urwo rurimbo rw'intsinzi ya Kristo ntirutuve mu kanwa, turwigishe n'abana bacu gushika inzaruka zose zirumenye. Amategeko ikigabane ca 32 akarongo ka 18 handitswe ngo warirengagije urutare rwakwibarutse, waribagiye Imana yakuremye. Ubwo wowe ntibigushikira, waribagiye urutare rwakwibarutse, waribagiye Imana yakuremye. Mu bisanzwe sinzi ko mwumvise hagiye harazamwo ibintu bikuru bibiri, iremwa n'icungurwa. Iremwa n'icungurwa. Mbega iyo tudacungurwa ivuka ryacu ryari kutumarira iki, ko twari twamaze kuryonona n'ibicumuro vyacu, ariko Imana yarutugiriye ikigongo. Ubwa nyuma muri ibi bisomwa amategeko kigabane ca 4 akarongo k'icenda, amategeko Deutéronome 4 ariko wirinde, urinde n'umutima wawe woye kwibagira ibintu amaso yawe yabonye, kugira ngo ntibive mu mutima wawe iminsi yose y'ubuzima bwawe, uze ubimenyeshe abahungu bawe n'abuzukuru bawe. Wirinde kwibagira ibintu amaso yawe yabonye. Banyangagara, nukuri mwabonye bitari bike mu vyiza vy'Imana, keretse utagira amaso. Mwirinde kuvyibagira, muvyigishe, mubimenyeshe abana banyu n'abuzukuru banyu. Igihimba ca gatatu, ukwibuka ivyiza vyo kwibuka mu buzima bwa misi yose. Ivyiza vyo kwibuka mu buzima bwa misi yose. Icambere, ivyo umuntu yabonye kandi yategereye nivyo bimufasha gutegera ibishasha bahura. Ivyo umuntu yabonye kandi yategereye nivyo bimufasha gutegera bishasha bimushikira, akamenya ingene avyifatamwo. Abumva agafaransa, la mémoire est le réservoir où l'intelligence tire les arguments pour son jugement. La mémoire est le réservoir où la mémoire tire les arguments pour son jugement. Nibi byose n'ubwiza bw'Imana. Ngo nzotegeka umumarayika wanje kukurinda, umwe arazana amazi, uwundi arazana papier mouchoir. Nimwibaze namwe, nk'ubu wo kwibagira ibyo wize byose. Uri umuganga ukibagira ibyo wize byose, umugwayi aje akakubwira ingene agwaye, wamufasha gute? Uri umwubatsi nuko nyene. Tureke n'ivyo wibagiye
n'umwo mwubakanye ntumwibuke mwese ukwibagira nta bantu bibagira bagashika kuri urwo rugero ahajya nimushimira Imana kuba mucibuka ingwara yo kwibagira nimbi cyane ibyo wize byose biba bigwijwe n'ubusa kuko bimwe waciyemwo bimwe wize bimwe wibuka nivyo bigufasha kumenya ingene wifata mu byo uri kuracamwo muri uyu mwanya siko none akarongo ka kabiri kahise gategura kazoza mu guhindura kubu kahise gategura kazoza mu guhindura kubu ntimuzoje muravuga ngo imbere ni heza utari kurategura imbere heza sivyo imbere hazoba heza nambi ibyo waciyemwo byaragusigiye icigwa maze bikagufasha kubaka kubu kuko amakosa waguyemwo utayibutse ukaguma ugwa muri ya makosa nyene imbere ntihazoba heza hazoba habi gusumba ariko Imana ishimwe cyane kuko kazoza kacu ntitategezwa gusa na kahise kacu kuko Imana irahindura amateka ariko yifashije ivyo uguyemwo muciyemwo bibi ikabikwereka ntubisubire ngo ngira numvirize ngo nigiki Imana yagira abana bayo ngo iciba yagira n'amahoro n'umugisha ngo bapfe kutagaruka mu bugaba bwabo tugire Kristo ukagaruka mu bugaba Imana yagukuyemo uzoba mubi gusumba uko wahora imbere ntihazoba heza kahise gategura kazoza iyo gahinduye kubu iyo ufashe icigwa mu byo wigenjemo nabi muri kahise ukabiheba ivyiza ukabibandanya amen kahise gategura kazoza mu guhindura kubu ubwa gatatu kwibuka ivyiza bitera umwizero kwibuka ibibi bitera umutima mubi n'imigambi mibi tugire Kristo ego turiko turavuga ngo Israeli we ni wibuke none wame wibuka ibibi byabaye uvyibutse nabi bigutera kwihebura bigutera inzigo inzikira bigutera imigambi mibi ni hamwe rero bavuga ngo intibagira ntibana wibutse utegezwa gukura icigwa ciza kuri iyo kahise naho coba cari kibi ukagikuramwo icigwa ciza amen ndibuka umubikira dushingiye intahe avuga yuko yahimbawe akuze no kuba yarabaye imfuvyi akabura abavyeyi bose ari mu mwaka wa 4 kandi yari imfura y'abandi ati kuko nararavye ingene Imana ituma abantu bose kungirira neza umuntu wese yamenya ko ndi imfuvyi yaca nkora ibyo nkeneye byose atubunanje byaciye biri mu mutima wo kuzokwihebera Imana kugira ngo nzoje mu butumwa iyo batanzi ku bantu ntazi ndabakora ibyiza ntabazi nkuko nanje Imana yankoreye ibyiza iciye kubo ntazi no kubatanzi abona ari nishimiye bampemukiye kubona icigwa ciza no mu bibi bishika ntusigarane gusa ngo urazi ngo abiwacu ngo ntibamfashije ntibagize gute na gute ariko yaravye uruhande rwiza hariho umuhindi yavuze ngo burya mu muntu hari imfyisi zibiri imfyisi y'umwizero n'imfyisi y'umwiheburo ngo kandi imfyisi kura muri wewe ni imfyisi ugaburira amen namba wama widoga namba wamuvuga ibintu bibi biri mu isi uri kuragaburira ya mfyisi y'umwiheburo bizorangira wiyahuye tugire Kristo kwibuka ibibi bitera kwihebura bitera imigambi mibi
kwibuka rero nimba Imana idutumira kwibuka, ntidutumira kuguma twibuka ibibi, twibuka aho twageze, aho twaciye mu bitameze neza, twibuka 72, twibuka 93, twibuka 88, twibuka kwibuka wiyumvira iciza wokura muri ico kibi cagushikiye, ukagira nkuko Kizito bivuga umujinya mwiza. Umujinya mwiza atari umurandura nzuzi, ariko ugutuma kwiva kukirengera, kwirema, ukaba ikintu ciza ukuye kuri ca kibi cagushikira. Amen. Ukamuri kurarivuga amajambo meza, amajambo y'Imana, ubona iciza kiri ku bandi, uzoba uri kuragaburira ya mfyisi y'umwizero muri wewe, uzokwamana umwizero. Amen. Ingingo ya 4, ukwibuka muri liturujia, mu masabamana. Ekleziya ariyo Israeli nshasha yarafashe nkama akamo umukama yateye Israeli ya mbere, igira iti ibuka Israeli we. Ekleziya ni Israeli nshasha. Israeli nshasha, ekleziya mawe wacu yamidutumirira kwibuka, ikatwibutsa Noeli ingene umwana w'Imana yigize umuntu, ikatwibutsa Pasika ingene yapfuye akazuka. Ariko rero kwibuka muri liturujia, kwibuka mu masabamana ntibimeze nko kwibuka kahise bisanzwe, kuko muri ico gihe turiko turibuka ivy'Imana yakoze, twifatanya n'Imana. Iyo Mana igaciza ikarangura vya bindi yarangura muri ca gihe. Amen. Ego nukuvuga twibutse Noeli, Imana irabana natwe ikatugabira ivyiza vya Noeli ya mbere. Twibutse Pasika nuko nyene Imana irahaba ikatujabutsa, ikadukuraho twari turi, ikaduteza intambwe iyo twavyinjiyemwo neza. Siko none abumva gafaransa, la mémoire liturgique est une mémoire actualisée. Nukuvuga ivyo twibuka bica bisubira kuba. Sico kimwe nuko twokwibuka independance tukibuka Rwagasore ntaca azuka, independance nticigaruka. Ariko twibutse Pasika, ivyiza vya Pasika turasubira kubigabana kumwe kwa Pasika ya mbere iyo tuvyinjiyemwo neza. Amen. Igihe rero ekleziya iri kwiratwibutsa mu bihe vy'umwaka wa liturujia, mube maso kandi mwinjire n'umutima wanyu wose muri uko kwibuka rusangi k'umuryango w'abemera. Ego uwutwibutsa agatuma dusubira guhura n'Imana ni mutima mweranda. Yezu yavuze ati aho umutima wanje azozira, azobibutsa ivyo nabigishije. Azobibutsa. Mutima mweranda, c'est la mémoire de l'Église, c'est la mémoire spirituelle. Ni watwibutsa ivy'Imana, ni watwinjiza mu bunywanyi n'Imana, ni waguha kwibuka neza, kwibuka ivyiza, kwibuka Imana, tukanywana n'Imana, tukagumana n'Imana. Ndasozereye, jewe naratangaye, sinzi ko namwe mwatangaye mwumvise Yezu yakije umuntu akamubwira ngo tora indiruzo yawe witahire. Je naba niteze yuko avuga ati siga iyo ndiruzo ngaho ugende, ntukikeneye. Kumwe kwa babandi bahora bagira ama evangelisation, inderuzo zose, amabeke yose agacaguma ngaho bazoje berekana igitigiri c'abakize. Imana suko. Yezu yabwiye uwo muntu ati
tora inderuzo yawe uyitahane. Bisigura iki? Bisigura ko iyo nderuzo izokwama ikwibutsa aho wavuye, uzokwama ikwibutsa igitangaro Imana yagukoreye. Nababwiye ko mperaheza n'intahe iryoshe cyane y'umuntu yari yaravunitse aja muri chaise roulante aramara kw'iminsi, hanyuma hageze ko yubaka inzu aca yubakamwo chapelle, icumba kimwe kigira chapelle, aca gishiramwo ya chaise roulante yahora agenderako. Abana babwiye ati raba abana aho nahora ngendera, narigeze kugenda nicaye ariko ubu ndahagaze kubw'Imana. Imana ibahezagira. Zirikana uheze wibaze urukundi Imana yakunze abantu mu gutanga umwana wayo Yesu wacungure akiza abantu bose. Mwami Yezu, turagukengurukiye wowe uhejeje kutwibutsa kandi n'ubandanye utwibutsa. Iyo turiko turibuka abana b'abantu turahaguruka tukava hasi, mbere woho tugira duhaguruke, mbere dusubire tukwibutse vyinshi muri vya bindi wadukorera. Waradukoreye ibihambaye, n'uhejeje kutwibutsa ati nimwibagiraho nabakuye bana banje. Uyu munsi mbere jewe ndi ngaha mpanze amaso ibiri imbere yanje gusa, ibibazo mbona imbere yanje, ariko hari ivyo wankoreye inyuma. Mbere ivyo wakoze vyari bikomeye gusumba ivyo ndiko ndabona uyu munsi, kandi kazoza kanje Mwami Yezu kari mu biganza vyawe. Ikimu mwizero nico ndavyibuka Mwami Yezu, ndibuka nkizi ngwara Mwami Yezu, ndibuka umpezagira Mwami Yezu, ariko vyose naravyibagenja kure yawe Mwami Yezu. Mwami Yezu ungirira ikigongwe, ungirira ikigongwe kuri aho hose nibagiye, untera iteka usubire usubize inyuma ubwenge bwanje, undindi iyo shetani nyibagiza kwibagira ivyo wankoreye vyose. Kandi ivyo wankoreye vyose Mwami Yezu ni vyiza. Muvuka nyibuka, ibuka ivyo Mukama wacu Yezu yagukoreye, ivyo Mukama yakoze ni vyiza. Ibuka ca gihe wari wabuze ico ufungura, ariko n'ubu uracari muzima nturapfa. Yesu yarahabaye. Duhejeje kumva ko akoresha n'amabuye, mbere agakoresha n'abatari gukoresha, bakakugirira neza. Mwami Yezu nuhezagirwe, ndakuninahariza ivyo Mwami Yezu, kuko ivyo wankoreye vyose no kwibuka sinoheza Mwami Yezu. Ku myaka maze kuva nkivuka, umwe wese ku myaka maze ku myaka ari ngaha hari ivyo Imana yankoreye. Umuririmbyi ati hari ico yankoreye umutima wanje utazokwibagira. Niwibuka ico Mukama yagukoreye, umutima wawe utazokwigera wibagira. Mwami Yezu
nzokuyaga ndakuninahaze kuko nta rindi shimwe nzoronka ngo ndagusubize mu nkoko. Uragasengwa mwami Yesu. Mutima wanje ntuze wibagira ikintu na kimwe mu byiza umukama yagukoreye. Mwami Yesu ndatangarira urukundo rwawe. Erega ntaranagurwa muri mutima mweranda sinari bwuzuga urukundo rwawe. Uyu munsi nduzi urukundo rwawe kuko waje kuba muzima muri jewe. Ndaninahaza ubukuru n'ububasha bwawe bwigaragaje mu magara make yanje. Narabonye benshi bakira mukama, narabonye ababoshwe babohoka, mbese naje muri abo babohotse nabayemo. Icubahiro n'inganji n'ibibi byawe nzoyaga ubutungane bwawe, nzoyaga ubweranda bwawe. Urakaninahaza mukama Yesu. Mbere mukama Yesu, mukama Yesu, umwe wese arakwibutsa ibyo wamukoreye. Mbere umwe wese arazi ibyo wamukoreye mugenzi we kandi atabizi, ariko umwe wese muvukanye ndiwibutsa umukama ibyo yagukoreye. Mbere ibyo umukama yakoze ni byiza. Mwami Yesu ndagushimira cyane. Ndibuka abajene wakuye mu rumogi mwami Yesu, ndibuka abafasoni wakuye mu busambanyi mwami Yesu, ndibuka mwami Yesu, ndibuka ibyo wakoze mwami Yesu, ndibuka abagabo wakijije kaborego mwami Yesu, ndibuka abagabo wakijije kaborego mu Ngagara, ndibuka abagabo wakijije kurenga ibigo mwami Yesu, mwami Yesu. N'ubunyene hariko bariko barakuririra ati bimwe nari navuyemo narabisubiyemo. None mwami Yesu nuraba abo bantu mwami Yesu, kuko wishimiye kutotugirira akazoza keza, kuko udutumire kwama twibuka ibyiza wadukoreye. Twarabibonye mwami Yesu bikora. Umwe wese arafise aho yananiriwe mwami Yesu. Uyu munsi turahanze amaso ibibazo, uyu munsi duhanze amaso ubukene, ariko turibagira ko wigeze kutugaburira turajya turahaga. Mwami Yesu niwibuke muvukanye, niwibuke ivyo umukama yakoze. Umukama ni mwiza, agaburira abantu biwe aho basonzeye bose, mbere akatugaburira abansi bacu babona ku meza akayadutegurira. Mwami Yesu sengwa mukama wacu Yesu, ukwiye gukomerwa amashyi n'impundu kuko uri Imana iganje. Katama yangiriye ntawo biyaga, cy'umukama yangiriye ntawo bivuga, ntaje nzoririmba haleluya, nzoririmba haleluya, nzoririmba haleluya, shemeza umukama, nanje nzoririmba haleluya, nzoririmba haleluya, nzoririmba haleluya, shemeza umukama. Mwami Yesu uno mugoroba ndaririmba haleluya, nkundira aka kanya ndirimbe haleluya, ndakwihweza kandi nsubira umutima wanje, nihweza aho wankuye. Tugomba gutangarira ubwo wadukunze mukama, kuva ukiturema waturemye udukunda, waturemye mu ishusho ryawe, waturemye udukunda, uturemana urukundo kandi uturema utwiremeye. Reka aka kanya ndagutangarire, wowe wandemye ku gashusho kawe. Reka ndagutangarire mwami Yesu, wewe wandemye unyiremera. Reka nibuka ubwo wankunze mukundutisha ibiremwa byose. Tureme umuntu asa natwe, afite ishusho ryacu. Ndagusenga mana nziza, ndagusenga mana rukundo,
ibyo wakoze ibyo wankoreye ntubisubirako nubwo jewe nohemuka wowe ntuhemuka urukundo rwawe ntigwisubirako urukundo rwawe ruguma ari rwa rundi urwo rukundo niko n'ubu ruje kundema urwo rukundo n'ubu niko ruje kungira mushasha ntiwandemye gusa waranankunze gushika mfira reka kuri uno mugoroba Yesu ntangarire rwa rukundo rwawe rwanyiguze ku musaraba mu nguma zawe nyeranda niho nakiriye Yesu inguma zawe nyeranda nizo zadukijije uno mugoroba ga Yesu urukundo rwawe rwankijije rwancunguye uraje gusubira n'ubu kunkiza Yesu narakuvuye ko ndasubira inyuma ariko ngo wowe warabifuse byose we waravyibagiye Yesu uje kumbwira ati ngo n'ubu ndacagukunda mwananje nyegera ndi wa wundi ntabwo naguhevye uri mwiza Yesu reka twinjire mu gutangarira urukundo n'impuhwe zawe impuhwe zawe zije kunzura impuhwe zawe zije gusubira kumpendahenda ati nuze ndacari wa wundi ntabwo naguhevye o Yesu utampevye naraguye muri vyinshi mwami Yesu naraguhevye ndaja kuraguza naragiye gukorora inda naragiye mu bwicanyi naragiye mu busambanyi ariko urukundo rwawe ntiruje kunyagiriza muri ivyo byose naguyemo uje kunzura Yesu Yesu urukundo rwacu by'ukuri uje kumvyura mwami Yesu wanyibukije ibyo wakoze byose mu buzima bwanje mwami Yesu kuva nkiri muto mwami Yesu gushika aho ngeze uyu munsi nta na rimwe ntigeze ntabona urukundo rwa mwami Yesu waranyeretse urukundo ariko sinabibonye naraguye ndiva yanga mbere kubera rwa rukundo rwawe nyene mwami Yesu wansanganije urukundo uranyoza uranyuhagira mwami Yesu ndiva yanga mwami Yesu ariko warampezagije abasaseredoti mwami Yesu kugira igihe cose nguye ubaciye kungirira ikigongwe mwami Yesu mwami Yesu arigenda bifata nk'ibisanzwe abifata nk'akamenyero ariko mwami Yesu uranyibukije ko ari iteka wanteye mbere waranteye iteka ushira muri ekleziya mwami Yesu mwami Yesu urampa kwama nibuka mwami Yesu ko wanshize muri ya ekleziya yawe hamwe wamungirira neza mwami Yesu mwami Yesu mwami Yesu mwami Yesu mwibatisimu nahawe biza agaciro kadasanzwe biza agaciro kadasanzwe ko kuvukana nawe mwami Yesu zokuninahaza mwami Yesu kuko uri Imana dutangarira uko bukeye uko bwije uri Imana yatwitangiye ku musaraba mwami Yesu mwami Yesu reka nsubire nibuka amaraso washeshe ku musaraba kugira nkire muvukanyi Yesu yarasheshe amaraso kugira asubira twungira ubucuti twari twatakaje n'Imana Yesu yaraje aritangira jewe umunyabyaha mwami Yesu mwami Yesu warakoze mwami Yesu urakoze no kunyibutsa ivyo mwami Yesu muvukanye subira umenye kuri umwana w'Imana wahawe iteka ridasanzwe ryo kuvukana na Yesu Kristo dufise Imana dufise umwami Yesu warakoze mwami Yesu warakoze mwami Yesu warakoze kwambara ubusa kugira ngo utwambike erega uyu munsi abaje ngaho ari bimaramare bataha bambaye kuko washitse kugira ngo ubambike agahuzu k'ubweranda waritanze urasesa amaraso ku bwacu kugira ngo uhanagure igicumuro cyose cyatwagiriza mwami Yesu
turatangarira urukundo rwawe. Erega ntiwahereje aho mwami Yesu, waremeye kuza kwitanga kuri ya rotari yawe nyeranda, uciye ku basaseredoti kugira ngo uze kuba muri umwe wese, aho adashoboye uheze ushobore muri we. Mwami Yesu, turatangarira ubukuru bwawe mu magara make yacu, turatangarira ububasha bwawe mu magara make yacu. Urakanina hazwa mwami Yesu, we uri hagati yacu. Yesu mwami wacu, ndatangarira ububasha bwawe mwami Yesu. Muvukanye, subira utangarira ububasha bwa Yesu. We waguma twibutse, naho twomuta wewe ntazoduta. Urakoze mwami Yesu gusubira kutwibutsa. Mbere watubwiye ko dufise mutima mweranda, guma twibutsa. Mutima mweranda ndagukunda, wowe utwibutsa ivy'Imana yanditse mu mitima yacu. Mwami Yesu, warakoze kuduha mutima wawe atwibutsa iminsi yose. Muvukanye niwisanzure mu bubasha bwa mutima mweranda, maze umureke akwibutse. Ntugume wibuka ivyakubabaje gusa. Umwizero wacu uri mu Mana ivyagiye mw'ijuru. Imana iganje, Imana yategetse isi ngo bahikabaho, ya Mana itegeka amazi ngo bahakabaho, ya Mana yategetse uyu munsi ngo baho, nawe ukabaho. Muvukanye, dufise mutima twibutsa. Mutima mweranda, mutima mweranda, subira umanuke n'ububasha bwawe uvanye mw'ijuru. Usubire utwibutse ivyiza Imana vyose yadukoreye. Mutima mweranda, kaze, kaze mutima mweranda. Oria keria sheria moria keria, oria sheria cantaroria sheria moria keria, oria keria shalaloria sheria, oria keria moria santaroria sheria santoria sheria, oria keria, o shata pashata koria keria santoria sheria, o sheria keria santoria, oria moria keria. Oria keria moria santoria, oria keria sheria, oria keria santa loria sheria, oria keria moria keria, oshela loria sheria moria keria, oria keria santa loria sheria, oria keria, oria shikiria, oria sakalala, oshakalaya. Kaze mutima mweranda, kaze mutima mweranda, kaze mutima mweranda. Muvyeyi wacu Bikira Mariya, warazigamye amajambo y'Imana mu mutima wawe. Natwe uraduhaye amajambo twumvise uyu munsi, tuyazigame mu mutima wacu. Utuheze ubandanye udusabira mutima w'Imana, asubira guma twibutse ivy'Imana vyose yadukoreye. Muvyeyi wacu Bikira Mariya, bandanye udusabira. Mwaramutse Mariya, wuzuye inema, umukama muri kumwe, urahezagira mu bandi bagore bose, n'umwana w'inda yawe Yezu arahezagiye. Mariya mweranda nyina w'Imana, dusabire twebwe bono ubu n'umunsi tuzopfa. Amen. Mbere mukama Yesu, igihe waja mw'ijuru waratubwiye ati nimwasaba muravuga muti dawe wa twese uri mw'ijuru, izina ryawe nirinahazwe, ubwami bwawe nibukwire hose, ivyo ushaka nibigirwe kw'isi no mw'ijuru. Uduhe ivyo kurya bidukwiye umunsi, uturekurire ibicumuro vyacu nk'uko natwe turekurira abatugiriye nabi, ntudutereranye ibitwosha nabi, yamara udukiza akabi. Amen. Tugire Kristu. Agomba imbere yuko nza kuvuga amatangazo, nagira nsabe patiri mukuru aze atwakirire uyu musaseredoti, adufashe gukenguruka ubwa mbere.
ubukengurutsi bwose arabudufasha kubushikiriza. Tugire Kristo. Mumerewe gute? Mumerewe neza? Twenga ndabe. Dukomera amashimana. Nagira ngo munkundire ijambo turayisangira ururimi ni jewe, dukengurukire bimwe bivuye ku mutima. Nyakubahwa Patiri Audace Ndayishimiye, mwumvise twamubadondoye, murumvise ubutumwa asanzwe afise, akaba yaraturondereye uwo mwanya bitari vyoroshe, kandi mutima aramuyobora aduha n'ivyo twaye dukeneye, mwavyiyumviye mwebwe nyene. Turashimiye Imana rero yamuduhaye, nawe yayigamburukiye, ukaba wongeye ukatwibutsa yuko dufitaniye ubucuti. Burya nawe twakurondeye ko dusangiye ubucuti, kandi usanzwe uzi ko dufitaniye umukanda udacika. Waduhaye mu buto bwawe ugitangura ubusaseredoti, natwe tugufasha muri ubwo buto bw'ubusaseredoti, duca turakurana. Je nsanzwe ndamuzi kuko twabanye gihe kirekire mu seminari, namutanze umwaka umwe gusa kugira ngo twatigwe mu ibanga imbere y'umwaka umwe. Murumva ko twabanye imyaka myinshi, kugira tugutumire rero harimo byinshi nico kikabamwo, kuko tukuzi. Turazi ko wubaha Imana kandi ukigisha abandi kuyubaha. Mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 25 Renouveau Charismatique itanguye ngaha, twarakwiyumviriye kuko natwe turagusabira burya. Turagusabira. Na cyane cyane ubutumwa afise butoroshe bukuturerera abaseminari bakuze bitegurira kuzoza mu ibanga ry'ubusaseredoti. Ni ibanga ridasanzwe usangiye n'abandi. Tubabona bashika mugabo iforoma baronka nimwe muyibacishamwo. Murerera eklezia mukarerera igihugu. Tukubonamwe rero naho musangiye ubwo butumwa, turabasabira. Turagusabira yo cyane. Turazi yuko ubutumwa bwa Renouveau buri mu buzima bwawe, ubandanye wamana wewe, kandi nawe we muga wibuke nawe we wibuke, kandi usubire wibuke kujya witubwiye nawe wibuke. Twibuke twese, utera imbere mu ibanga, uduteza imbere natwe mu ibanga. Mu nkundire rero muntize yamashi yo mu ngagara. Nayo mu ngagara urayumva, namwe yo mu ngagara. Turahimbawe rero vy'ukuri twe turi ngaha twese, kuko mukamaguma tugirira neza kuva tugitangura gushika ubu. Muravye uko yatwigishije, abavukanye bagaca bakira n'igisabisho bagashira muri twebwe ivyo yatwigishije. Hari wokeka ko mutima atari hajya? Hari wokeka? Worinda ukeka ibindi, cyo ntiwokeka ho. Tuguma rero tugaruka twibukanya yuko umukama asubira kuduha umutima mushasha, akadushiramwe umuzirikanye mushasha. Muri uko kwibuka, kugira twibuke yuko ryateka twatewe tukaronka mutima atari ubwoba, ari uw'akanyamuneza, ari uwo gusasagaza ibyiza vy'Imana iwacu no kure. Umuntu yaje kuva ku wa mbere ashitse ngaha gushika uno munsi, kandi nibo benshi Imana yateye iteka. Murazi yo twahereye batwugururira, murazi ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane, tugeze ku wa gatanu. Ivy'imbere rero navyo biguma bitegurwa biba vyiza. Ejo musanzwe muzi ibiturindiriye, ivyo murabizi. Urampaye urusha Bergere ndabivuga ibiturindiriye. No kubaha Bergere ntubizi, nawe ukamwubaha.
hamukibuka umunsi w'ejo mwibutse inyigisho ko zakurikiranye mukabona ije muri iki kiringo idutegurira umunsi w'ejo twarabibabwiye turabisubiramwo. Umunsi w'ejo ni uwo guhimbaza ikigongwe cy'Imana, ubukiriro bwayo, ni guhimbaza urukiza rwayo muri twebwe. Ni ukuvuga yuko ejo igihe cy'isaha y'umunani kubera ari ku munsi wa gatandatu ni ukuzinduka inkuka y'imisa iheze yo mu gitondo kugira ngo dutegure ahazobera ibyiza by'Imana. By'ukuri tuzokwigore turi benshi kuko urabona ngene tungana, muje hari n'abatazoronka ico bakora bagacaronka iciza bakavuma bagira intercession abandi bariko barakora, sivyo? Hanyuma tuce tumenya yuko saa munani niho tuje dutangura guteramira Yesu. Hama rero saa 9 habe umwanya w'intahe zidukuza abo bibuka ivy'Imana yabagiriye, aho bahuriye naho yabakirije n'ivyo yabakoreye. Hama saa 10 duce dutangura inkuka y'imisa yo gusabira gukira no kubohorwa. Ndabatumirire rero yuko mwebwe nyene mwaje, abandi bo muhamagaye ngo baze ejo, ni bamwe baza kubona Yezu w'ibitangaro. Mugabo dushikira Yezu w'ibitangaro ari Yezu yaje kutugendera tukamwakira, sivyo? Rero twitegure uyu munsi w'ejo, murumva ngene uzogenda, twitegure neza kwakira urwo rukiza Imana izotuzanira turiko dusozera iyi ndwi yo kumenyesha inkuru nziza. Umwe wese rero mu mutima avyitegurire. Bisaba ngene ku mugoroba muri rino joro uja kurara gute, witegura ku mutima. Umutima wawe ntuje kuyerera, umutima wawe ugume hamwe, uvugane na Yezu muganire, ejo muvyukane, hanyuma witegurire urwo rubanza kuko nugo dusangiye. Nagira ngo rero nsozere nsubira gukengurukira mwebwe muguma mwitangira abandi aha muza, abahategura abadutegurira igisabisho ibi nibi, murabona ibintu biba bitonze neza, namwe mugaca muza mukigenza neza, mukumviriza neza, ukumva turiko turasenga umutima ko ari umwe. La communion dans la prière, hari utayumva, nta utayumva ibirimwo ivyo byiza by'Imana turiko tubamwo. Rero vy'ukuri tugumane rero ico gisabisho mu mutima kugira ngo seka ibindi nikure muri twebwe ivy'Imana iriko irabiba. Soze rero nsubira gukengurukira patiri, tugukengurukira cyane gose kandi kujya wagamburutse ukaza. Numva ko twagize ngo twibuke tukwibuke, ntuzosubira guteba kandi aciye yavyemera ko atazoteba, aciye yavyemera. Twe tuba turagushimira utaranavyemera kuko ntakutona vyemera kuko biri muri wewe. Tuzogutumira ugaruke uduhaze ivyiza vy'Imana kandi turabikwemereye, nawe urabitwemereye. Twunze isezerano rero ntawe uzoriho nyanga kuko twese turakuze. Tukwifurije rero umugisha, tukwifurije ubutumwa bwiza, amagara meza y'umutima n'ay'umubiri. Namwebwe rero ndabibifurije kuko udakomeye ku mutima, udakomeye ku mubiri, nta butumwa dushobora gukora neza. Natwe tumusaba umukama turose urukiza rw'umutima, urukiza rw'umubiri, tuba abantu bazima bashaka kunagura ubuzima. No kuvuga yuko izi nyigisho zidufasha kugira inyota y'ivy'Imana, kugira inyota y'ivy'Imana, kuko ara usanga baratimvye bakeneye gusubira gukabura muri bo ya nyota y'ivy'Imana. Tuyikabure rero muri twebwe, izogira ici dusigiye iyi myaka 25 muri nodwe tugize, tuzogire rero un nouveau départ, tubone ko dusubiye guhaguruka kugira ngo tugende. Yatwibukije ngene twahagurutse tumenyesha inkuru nziza tuyitwara ku mirambi. Rero turiko turinagura kugira ngo dusubire tuvyuke tugende kumenyesha iyo nkuru nziza, duhereye mu rugo iwacu, tubandanirije mu mibano, mu kibano, tugende tugarukire iyi sigarukira kuko wadutumye ntiyatubwiye aho tuzogarukira. Tereza w'umwana Yezu
ariko aradushigikira muri iki gikorwa cyo kumenyesha inkuru nziza. Avuga ngo umutima wiwe ntuzoja hamwe atabonye yuko umusaraba wa Kristo ushinzwe ku mpera z'isi. Dusabira ico gikorwa rero cyo kumenyesha inkuru nziza, abamisionari bacu iyo bari canke abamisionari bande baje iwacu, tubashigikire natwe twibuke ko twabaye abamisionari igihe twakomezwa muri mutima mweranda. Soze rero ndabifuriza mwese umugoroba mwiza, ugukura mu Mana, na cyane cyane kwamana inyota y'ivy'Imana. Tugire Kristo. Berger ni yaja gusozera ivyo avuga, uwatwigishije niwe aca dushikiriza n'umuhezagiro, kandi ntemba ndamushimira ciyavyemera. Murakoze. kumpanura umuvyeyi aduhaye kuri ivyo vyose twumvise, dukomera amashimana nawe nyene tumukengurukire. Hari amatangazo, abaserviteur bashasha bose ejo barasiga ico tubabwira, baca bagenda hajya imbere ya biro. Mugabo abandi dusigaza nabanaguwe, mwese muce muza ngaha muri salle. Hariho message, hari itangazo ribaraba. Hanyuma hariho abantu batakaje utuntu twabo, hari uwatakaje agatorshe n'uwatakaje indangamuntu, muraza kubitora muri biro. Murakoze. Abakarismatike bose muce musiga, abanagoye muri mutima mwera muce musigara ngaho ico tubabwira. Abaserviteur mugo baca bagana imbere ya biro, baca bavugana na Madame Desire, hari ico babwira. Muhaguruke mwese. Turahaye ikaze Patiri Audace adushikiriza umuhezagiro. nimuhorane umukama, Imana rugira vyose, Data na Mwana na Mutima Mweranda nibahezagire. Mugenda amahoro. Esinge nabawe